impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro kuri twese. Impanuro tugira tubahe n'ingirakamaro. Ibindi nibijanye no kumwa ubwoya aho muzi bumera iyo umuntu ashitse mu bigero, nico ni kimwe mu bigize isuku, hamwe no gukoresha amazi hojeje kwituma canke kwiherera. Ikindi kigira 10 ni ukwiyugumuza amazi. Aharongera ngaruka ku bintu bitatu nyamukuru: guca inzara. Iki nakintu wacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye iminsi ngahe dutegerezwa guca inzara. Ni iminsi 7 ijuma ku yindi. Ni waca inzara imbere yo kuja gusenga ijuma, ku yindi ijuma imbere y'ukuza cazanzara. Nico kiringe n'umwe wacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aho bahirije ibyo kugira ngo urondere n'isi z'Imana, mukubahiriza imigenzo suna z'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ariko ngaha nyene ni uzoba wikingiye kwiye, ni uzoba witeguriye kwa gukaraba ku giti kimazi kugira ngo wikingire. Uko kwitwararika ahantu ho hari amapfunyiro ku bihimba, aho ni mu ntege canke ku mavi, mu nkokora canke ku nkokora, ahari amatwi n'inyuma yaho. Ico ni kimwe mu by'intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itwiza ko yari mu migenzo yiwe kwitwararika isuku rya bene aho, naho atari mu gihe cyo gutawaza, mu gihe cyo koga nk'akarorero. Nico bituma rero nagomba ngaruke ku kindi kintu gihambaye ku Muislamu kugira ngo wumve ko kumwe batwiza gukaraba iminwe ubwisilamu bwari kugishije imbere ko bivuga kugira ngo bugukingire ikiza kitaranatera. Nico abamenyi batwigisha mu gihe cyo gutawaza bacise at-takhlil, nugushikana amazi neza nga hagati y'intoke, ugashikana amazi neza ukanyukura, kuko utahanyukuye kwa gutawaza ntigukuye mu Islam. Utobeje ngaha ku mugongo w'intoke ku mapfunyiro nturatawaza. Nico bituma rero waca kubiri nizo nyigisho ntuburamenya gutawaza. Na kwa gutawaza Imana yifuza ko twokura mu kwikingira indwara zandukira ntuzogishikira kuko nturisukura. Aho nabyo nibutse uko ni ku bw'Islamu twiza ko twokaraba iminwe. Kuri babandi bakoresha wa muti ukwica imigera, ufate maze ukoreshe ugerageza gushikana mu ntoke, ugerageza kunyukura ngaha ku mapfunyiro, ugerageza no gushikana ngaha ku nzara neza. Aho niho uzoba wisize umuti wo gukingira. Habeze gukaraba naho nuko nyene. Nico bituma mu Islam intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itwiza ko mu gutawaza hadi ugomba gukaraba nko mu gihe ho hari amazi ari mu combo, bisaba yuko mu kwiha amazi ukoramwo banza ukaraba iminwe wisukira hanze, uyikarabe neza. No mu gihe ubyutse mu gitondo kuko ntuzi iyo waraje intoke zawe, karaba neza utarakora mu combo kirimo amazi. Intumwe tubwira inshuro 3. Murazi gituma izi inshuro 3 zitwereka urugero rw'umwanya utekanijwe kugira ngo ube wamaze kwica ya migera uri kukaraba kugira ngo utse. Nico bituma abaganga batubwira bati ugukaraba neza nugukaraba umwanya utari munsi y'imisegonda 10 kugera kuri 30 ugira nka kwa kuri ndababwiye. None ubwo mu Islamu mwumva bw'Islamu haco bwibagiye, mwumva atari mwe mwari mukwiye guhimiriza abandi kubi bati burya indwara z'akaranda ziteye nuku, kuko nivyo wamamwo wubahiriza imigenzo n'imico y'Umwacu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Suku yubahiriza gusa ariko kandi ubikora uronde ndishikumana Allahu jalla ku neza yawe. N'imyaka irakujanye niwirabe ukomerewe, n'imyaka irakujanye gira vuba wemere Imana imirudenge hataragera ko gitabira kure. Niwumve isoni kubamira ibigirwamana bitigera bivuga. An-nasaha
anasana